Maramaza kwe ndabona twari twasigaye insanze mwatubu none je sindi umwana wa none beni weza kwa je na biri oh ya mere ofutubwira hari umunsi numwe mwijoro hakora umuti haduga imisozi nkamanuka Jena nuku nagwembe jo mwesha mama jena vyo noshobora no soma Bibereye none mama yarayo kwimosha nako bancika imwerere mugabo bisa nawe uratwenza Adelaide urumva kunda kwita Adelaide urumva nakwita mama Junior Mana yanje ihangane kandi uzurasenga numva ngo amagogo araba je niho genda yazi kweri ikuri iyi si amagogo mbone kuri iyi si sinibaza ko hari undi mugore ayabona nukuri birarenza amagogo aje sino ya support ntibikunda ntibishoboka mana nukuri ya birarenze kweri urazi Bibereye bavuga ati ku mavi niho biva zurasenga bizohera kuvaho nasengeye nibaza ko n'Imana itabona n'isengesho nsenga amapfa yaratonotse ntiwobona simpengeshanya Sara yabyaye afise imyaka 90 no soma Bibereye none cyangwa ndayisoma hari n'igihe bijya bintu nibaza ko bitabaye byo ariko ko amapfa yanje yamyotse Imana izonyumvira ryari byo kuri biraba ihangane werindira usenga wihangana nawe yo guturubika gute uzurihangana mbega urazi ukuntu nturubika aha nokura agashamba rukaraba mu mugongo ni minyore gusa umubiri wose igiza ikintu cyose cirekana cigutukana ngira ahubwo bitutse sinzi yaja kuvyigira nukuri je ndaheba nkarengerwa Bibereye komeza kwihangana dusenga kandi nanje ngiye kudugereza amasengesho nzokwama ndagusengera kandi ndazi Imana dusenga ko ari inyembabazi urazi ko umukristo ari we ibigerageza ari zonjya ziwe zurihangana rero koko ifu mpamagara panaga nta n'isoni kabisa benda kubaze zijya mbeba ntuwaba wumva imbeba gazi ba bajya n'abana b'imbeba urwanya neza ijambo kumpamagara sheri je muri rugo ndagasi sizo kurwanya neza kumpamagara sheri muri rugo pi sishaka gasupari uyu munsi yitwa Papa Naka Simoni uyu munsi yitwa Papa Naka mbera kubazi hari umunsi numwe mwijoro hakora umuti haduga
nkaduga imisozi nkamanuka abandi bagabo kambaza none mwana wa mama mukuru wawe afise abana mutoyi wawe afise abana wabaye ingumba kuva ryari shaka abana bakwirega muri runo pango uri kuririza ndakora uko nshoboye kose kugira abana banje bazobeho neza none uyu munsi abantu bose bavuga ko ningumba kuzuza amatoilette gusa Imana imitima bamujyana Adelaide urumva kunda kwita Adelaide urumva no kwita mama Junior ukumufuna kufundisha mama kuva nagiriye ndinze ngaruka wicaye ngaho wabuze yuja no kuri nahabuze nenda hafise ni hatari kweli na ofisi yonje no kuri mama wonye ko bancika imyerere shaka amahera ngende kwimyesha mugabo bisa nawe uratwenza ariko buno bukene wewe ubona turimo uwundi mwana ndamurungitse aje kuryama ariko aransarana ngo ndamuha ivyo kurya none mama ba none wewe cyo sikibazo sivyo genda kujya ku etajeri uzana rujya gwembe twitana kajya gasabuni hajya muri saro uzenda kumwesha gwembe mama jewe nyene wersanga nuko umukobwa muzima bamwesha gwembe kwe jena nuko nagwembe jo mwesha bama jena vyo noshobora ugwembe gusa umukobwa muzima n'abahungu bave bambona nimwesheje ugwembe bona jewe ngo no kwimwesha ugwembe ha ariko none ko twe twakuze twimwesha ugwembe ntitwabayeho mama ivyo ni vy'iwanyu ivyo ni vyonye ni vya kera je nago no kwimwesha ugwembe jemereza marenge ne kwimwesha nta kindi usigana ni vy'iwawe ivyo vya kera ntavyo nkeneye kumenya jewe nivyo navyo nashobora kumenya mbega wese mwana wanje oya ha mama umbare vy'ugwembe ivyo navyo noshobora kwera aba nivyo ngiye kubopesha aba birabuze ndarira mugoko ntasaba yandi Nisawa mwana mugabo umukobwa wanyu je mbona ngoye oya ha mama mboga muzimu ngo gwembe nyine gwembe twese twarabaye ivyo navyo noshobora ivyo ni kasa kamara ma wowe nawe ukuze nawe uraje kumva oya kasa kamara maza yana kamara maza karihe no kuvugira imirima hari yandarimye ndahejeje mugabo wocu ugira ibintu nk'ibiraho none ko hari imvyizo oya jefu mumbwira ko wambya utashaka natubwire tubusaba ibintu aguma tuzana ivyo bintu ntibibaho amajendi nka wese n'umugara abana ntashobora kubarira ndabona twari twasigaye nsanze mwatubuye none je sindi umwana wawe none beni weza ko je nabiri oya mbere wofu tubwira ko utadukeneye atana dukeneye yatuvye atadushaka jendi nka wese n'umugara abana ntafise ico ndabaha yafuma tureka basi watuvyara iki nodashoboye kandi kuturera wowe uri umuntu wewe kweli wopfa umupfa ukavaho
jewe cundabira no kuruka Imana jewe umukobwa muzima nasonze n'amabere ngo ningere bamwesha ugwego aho kuvyara twebwe wari gufuma apfa kavaho utumara iki wewe wari gufuma ibiti abandi bavyeyi baravyara abana bakabatunga ariko wowe utumara iki pfa wari gufuma utera ibiti vy'ivoka ukazovuga umubibona indirabasha kandi oya navyabasha ubwo buzima nabwo dukeneye yofuma apfa akatuva mu maso wewe ushaka uvyumve je ndabikubwiye gwe no munsi wisima amatona ashaka arashaka apfa atumara iki ako rimwe muko murambwira ayo majambo isirandambi ndarushe ma indiriya muno buzima mana n'ukuri isirandambi mana n'ukuri muvyeyi oya vrema nta muvyeyi oya reka mpereza hari icyo nashaka nikorera oya muvyeyi mana yanjye muvyeyi muvyeyi umuntu mwiza nkawe yambaye neza ntiwombwira ndabibona washaka kwiyahura ni nk'ubu wowe wiyahurira iki reka muvyeyi reka n'ibyo utazi aha amagorwa ngorewe kuri iyi si nta n'undi muntu yagowe umugabo ndaza kujya musonga ibitutsi amahiri ngo simbyarasha ngo naje kuzuza wese ndarusha no kuri iyi si ntiwobona amagorwa yakuse kuri iyi si ari kuri jewe aha rero nico gituma narinje gukora ico gikorwa ubona muvyeyi oya ibyo bintu ntivyumvikana none wega muvyeyi nawe ngamurisha mba waruje gukora kuko narinzi ko ari jeje nyene ndahari nagomba nikorera n'umutu ukacumbuza muvyeyi ahajya ibibazo biratandukanye wumva wowe urarura kubitwa ukirigura kubitwa hejuru yo kubura abantu muvyeyi aha nanje nanje kwiyaho nanje muvyeyi mfise abana batatu ariko imbere n'inyuma singira ikintu ndabagaburira abana banditse abana banjyagaguye abana bageze ku rwego rwo gutangita mama hejuru yo kubura ibintu ndabagaburira umva ko ari ibintu bigoye numva ari ingorane n'ikibazo kweri abona ndagoye nanje kwiyica nyine kugira basi mveho burundu kuko ntacyo mbona mbereyeho ngaho uko nuko haguruka tugenda ndabonye ko Imana iyo umuntu ibyo ibona bikwiranye kandi ibimuhera ku bwihe uko nukuri yego kabisa ya nukuri urakoze cyane ko tunahuriye ngaha kuko nawe wari wiyishe kandi nanjye narinje kwiyisha naringiye kabisa ariko genda ushishikara usenga Imana izoguha ibibona kundemesheje nabagenda usenge abana bazoronka ibyo bafungura urakoze cyane Yajya wewe witwa and then focus.